Ibiro bicungera uruja n'uruza muri zone Gatumba ku rubibe rw'Uburundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatewe igihe cy'isaha 3 z'ijoro zo kuri uyu wa gatanu. Inzego za leta zivuga ko ico gitero camaze iminota hafi 20. Abanyagihugu bo muri zone Gatumba mu micungararo yahabereye igitero bavuga ko bumvise urwamo rw'amasasu menshi kandi umwanya utari muto. Inzego z'igisoda n'iz'igipolisi hamwe n'iz'ubutungane zazindukiye ahabereye igitero. Eka n'ubuserukizi bw'ibihugu bimwe bimwe mu Burundi nk'Ubufaransa n'Ububirigi bifuje kuhashika hamwe nabo mwishira hamwe mpuzamakungu ONU, ariko kubw'umwanya munini barindiriye kugira ngo baronke uruhusha rwo kuhashika bahavuye bakata amamodokari basubira inyuma batahashitse. Hagati aho imodokari z'igipolisi n'iz'igisirikare nizo zonyene zaguma zinyuragiranwa. Mu gipolisi basigura ko bariko barakura mu nzira ivyahononekariye. Muri ivyo harimo imodokari yo mu bwoko bwa Fuso yari pakiye ibidandazwa hamwe n'izindi ntonto zari zihahagaze zishika kuri 5 zamenaguritse ibiyo zongera ziratobagurwa n'amasasu. Hari n'inyubakwa y'Ibanki Bankobu yamenywa amadirisha n'amasasu. Uretse ico kiziga kandi c'umuntu atashoboye kumenyekana kuko yaturiwe, hari n'umupolisi yahakomerekeye. Umushikirizamanza Nyandwi Sylvestre asaba leta ya Kongo ko bofashanya mu gutuza bene iyo migwi. Une attaque en provenance de la République démocratique du Congo où des gens non encore identifiés jusqu'ici ont attaqué le poste de frontière. Abategetsi bavuze ko abakoze ico gitero bazananye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongera basubirayo. Mu Gatumba ku rubibe rw'Uburundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.